Sakirimi kibi yatanze umurozi gufa. Abandi bati nyamwongera ikibi mu kindi yagemuriye intungurupfu. Umushahara w'ubuhemu buri gihe uzokwama arakamaramaza. Sagazisije urumuri, ubuzima bwo kuri iyi si bwugarijwe n'ibigeragezo bitandukanye. Abantu n'ibintu, ubukene n'ubutunzi, umunezero n'umubabaro, byose bizokwama ari ibigeragezo ku mwana w'umuntu. Nta munsi umwana w'umuntu azoronka agahenge. Abo tubona yuko bahiriwe ntibabura ibigeragezo byabo bingana n'icyubahiro cyabo. Kanatsinda umubindi ushira uvyimvye, inzu utararamo ntiwumenya yuko iva. Yamara imyenge y'inzu iminywa na nyeneyo. Abavuze ngo umuntu n'abantu, ngo umuntu n'uwogwiza inshuti ntibabeshe. Ariko agahaze nuko kugira ngo umenye inshuti y'ukuri atari cyoroshe. Kugira ngo uronke wowe kwizera 100% bisigaye ari umuzi w'ibuye. Kuko ivyubu bisigaye ari amayobera. Abitwa yuko ari abavandimwe basangiye ibere, benshi muri bo basigaye badacanwa haka. Basigaye barabana y'ingwe kubera ivyisi. Akabi kabishe nuko guhemuka bisigaye byarasasiwe indava mu miryango myinshi cyane. Ivanye n'inzigo, ishari no kutifuriza ineza. Benshi muri twe twashise babimuke ndamuke. Murazi babimuke ndamuke abari bo. Ko madame oranje madame wawe oya mabuje vongo madame wewe urafise umugore ngaha mabuje amuti akajambo kari kanci umve turacabana ndagwa amategeko yo mu rugo bije byo kumesa ugasanga impuzu ziri ku imifunyunyu amatashi umuzi umesa nkasanga ko itashi bitanu biba bivuyeko ndavuga nawe ukaniha oya urazi ugira umuntu ashikire bino bintu byagenze gute kushaka kandi ndavuga nawe ndaba mu maso sa ndakura umve ndabwira ikintu kimembirize urakuze nitwo guma tujajura ndagusubiramo ivyo nakubwiye ariko guhera uno munsi isuku ryose ryo mu nzu isuku ryose ryo mu rugo kubijanye no kumesa kubijanye no ukugira biki kumesa kubijanye no kumesa byose biraba wewe umunsi zo kwindugire erere nimwe muri ivyo kazoba gaheze ndagoye kuri 20 wakoze neza nzoduza ko 5 wakoze nabi nzomanura ko 5 kana vyaheze tembaga rusohoke mahoro n'umugabo tembaga rusohoke sawa urabona urukanye imyota jewe oya je kuzaba amafaranga atacu aho uzokora urabona niko byagenze ubu akazi kahagaze bashibye byose byahagaze na boss bujyana nababwiye yuko ijya nzuzo bava inyegukiri bagwanje mu mezi 2-3 asi yarasigaye ngo byose boss yaciye abihindura ngo ajya amahera yatakaye ngo arakwiranye ngo ariko kamara maza niyo ngora yaciye ikimbabaze rero kubona kiyago je ko namufashije jewe hamwe n'umunsi mbere yuko nza kambwira amajambo nkari yambwira ngo narafinance ngo narekanye ko atabwiza igirwa mfise kwa boss urumva ati ni ntware ntamena urumva kiyago je nafashije no munsi kamwe umugore narongwe nka mahera yiwanje nakuye mahera yiwanje nkamukurira ruguru akanga kabisa kuvuga ati nje shiba kuduga ruguru ko sindi waruguruka abona ngene abantu bikogera agakara mu gashamba basha ikara gusana gikiwine ikara kwa naragiye kwegeye kabisa mutama yaguma yidoga nga akubwira uyo muntu si mwiza
kuko umwana w'ingwe niyongwe ujya mushikanje ngene ameze nujya mwana we niko ameze jena nzi ko kumbure kuko burya inda zirazana umuntu ashobora kuba ari mubi akabyara umwana w'intungane yego byamaho reka ujya mugore mu guterana imige ujya nimugera yamuteyemwo bafise umugambi tutazi ariko uzomenyekana tu basha yatari bya bavuga ngo umugabo ahumura humiwe basha nazo nabona kabisa fitarabona cyane ko umugabo uciye wo ahumura humiwe kabisa basha nyine wawiyumviriye cyane nawe nicabwenge ariko rero cyane narabivuze kuva kera uko gusa wabaye intumva nawe uriboneye ko bijya urumbwira ngo burya ngo ineza irica n'inabiri irica nibyo kwese ari umukuru ineza ugasanga iyo neza nyine ibaye inkoyo kukurasa hari n'undi yibuka reka rero tuje ku masengesho tuje ku mavi nakabi ko umwana wacu tuzomusengera Imana izokwishurira kuko umutima mwiza afise niwo genda uko nawe ujya bijya yagize nabyo Imana izomwerekana hamukuri kuja habona hari mama umuri ko ndumvira yo ntabubakira ngaha reka byari kugenda gute none wari gushikira he nawe nawe ntabwo kuri nkushikira yatari kwe kadushimira Imana ndabona akamaro ko kubaka muhira hada ikizungu kirazunguruka kigasubiza umuti yego nuko rero ubona kumfasha gusa ku masengesho burya nta kinanira Imana uja ku mavi ko yeri kuko isenge kandi wazi ko Imana yumva neza cyane ushize umutima hamwe ufise no kwemera Imana iraguha inyishu kandi byihuta yego sasa nta mazi mbega yo kunywa hari tabira amazi numva nyotewe cyane tarisa reka kwiyumvira cyane ibyo bitama byabaye none kuri iyi si umuntu aze yizere nde umuntu w'umwizigirwa kuri iyi si ntawumuzi kabisa ntawumuzi nabyo nyine yagusatira ngo nsabira nza nibikomeza Muhammad atari kwera byoroshye Malika sa aho wayibiriye hiyo uriko urakora ndaza kubibona Messi ni gute none hari dukobwa ndiko ndikorera muri chambre ibikorwa none ntibifise ababikora kareka abandi bakabikora mbwira none ni sawa none ni sawa umeze neza turaho pe turashimye abandi ubwoba nagize ngo wabyutse gwaye mbonye utetse cyane ari ibintu niko dakora rero tudose ndiko ndatunganya mu chambre urumva bon niwe wambwiye uti ibintu byose uwikoze uzumbwira umpera po canke umbaze hari ibintu nakoze ntakubagije ariko nibaza ko ari sawa ko burya umugabo ariko amaze kugira inama je nawe ngo nta wewe ni jewe na jewe ni wewe ico kintu umviriza mahoro kijya kibanza nabijya yakora byose namaze kubishikiriza mbere nanditse nibarwa kwa byiwe byamuraba byose byaraba amahoro byose nabishikirize wa muhungu inde Kiyago what utangaza erega Kiyago nawe akora neza oh my god yego nabimushikirije kandi Kiyago yanyemereye yuko azobikora ku murongo byose mbere azorushiriza kuri mahoro ariko oh my god ne Kiyago si umukozi mwiza ariko ka papa Alia we nakaroge cyane oya nakaroge karimo je ni kuneza misi yose ndababwira kuneza ya company nokora ibyo ari byo byose bishoboka ariko neza nimwe uri kurambwira ngo ngutahure umuhungu atamaze n'ukwezi umaze kubushikiriza ibintu byose c'est pas possible kandi utampanuye akora neza kabiri
ubwa mbere wirukanye amahoro utabimbwiye ubwa kabiri ugiye gutanga ibintu byose umuhaye kiyago utabimbagije sivyo yerekanye ko ari responsable mu mwanya mutoyi responsable wahehe uri asumba intuze amahoro azotangaza hindi arakora neza cyane kandi ni umwana bangutse kiyago arabangutse bo ngira ngo nakaroge cenda mwizeye si gusa nakaroge nuko oya nakaroge kari mu mwana hujya mwana hujya yomenya wose turamwizera kandi adukora neza kandi kogwa ibikorwa tukabona ko ibikorwa bimeze neza ni mahoro uyu muhungu ati ukwezi kumwe wamaze kumwizera umaze gutanga ibintu byose ama responsibility yose uramuha kubera iki ariko mbewe utangiye kuharura none wewe ubona ko amaze ukwezi kumwe ndabona ko yakurengeje kushavuza kandi amaze guhemba akora neza ibyo bintu ukora utabimbagije vraiment Jandi umugore wawe imbere yo urazi ko ndakubaha kandi ndakubahiritse nagunyubaha na gatoya kuko ntwari gufata decision utabimbagije jewe ndakubaha nico gituma ndabikubwiye iyo aba ntakubaha nta raporo nari kuguha ariko kubera ndagukunda ndakubahiriza nshaka ko byose ubimenya oya none narukundo ringa gufata ama decision utabimbagije ariko ngiye kubwira ikintu kimwe intabwirwa ibigwa ko amaso atukuye nukuri ko mana kandi ndabikubwira kandi uzobibona ibyo bintu uri kurakora utahanuje umugore wawe ugafata ama decision ya kampuni utambwiye uzora none tumuha akazi kiyago sinabahanuje ntiyazanywe n'amahoro kandi amwizigiye cyane hama amahoro rero utanguye kumenyekana ko afise amafuti n'ibintu bidashobora guteza imbere company n'umuryango urazi ko twese turambirije kuri company yacu ibikorwa byacu mbona ko byosubira inyuma arakinjura ndamuhaye gukinjura rero ntegereza kwizera kiyago ni kubera amahoro yari hari aratwizeza ko ari umwene wabo ariko je shobora kumwizera uriya ntuze kiyago mu misi ngahe ngo mwizere jana kwijana c'est pas possible je ne peux pas faire ça none ninde kareho ninde yari yakubwiye ngo wizere mahoro kubera ko yakoze ibikora inka yakoze ibintu turabibona aho turahuza ko kare yakora ibikora inka ibyo bikora inka rero reka na kiyago abanza twereke ko ashobora kubikora none wowe ugaye umuntu atarakora nguraye reka kunyibuza narakubwira amakosa 3 mahoro yakoze nani nakimwambwiye kandi kuramureka n'uya mugabo kandi uzoregreta reka biranditse aha ninakwereka uzosanga birenga 3 mbere uzosanga rindwi abakosi indwi ni ariko cyo nzico decision yawe urayifashe sivyo nago wantanuje nanakimwambwiye bandanye ukora ama decision yawe wowe kuki ufata ama decision utabimbwiye umviza nkubwiye mugabo wanje agasozi kintaho nugwa gahiye abagabo babo urakuze uzivye nakubwiye izo bitonde gasozi kintaho nugwa tenda hanugwa gituma ndakizi shari indira ikinyuma kizokubitirwa hashashe wewe uraza ngo ndi muto jewe umuntu amaze kugira imishatsi ibiri n'abakiri muto agasozi kintahanurwa kahiye bakababona je ndagasozi rero ntumbone mvyibushe sindagasozi ndi umuntu yiha kandi rero nakuva na kera barabivuga hariho n'akaririmbo kabivuga unkundiye nzogukunda unyankiye naho nzokwanka kubiri toka uruzuragira amanyanga yawe ntazi no gukoresha hari bisanamu ndaba ariko hari ibyo ntamenye iyo bija ngorane kabisa Eri mami. Mari shushu. Wewe. Wewe nibiki? Uje kurondera iki ngaha? Kukuraba. Oya. Oya. Bisa. Babarira. Warandabye nabibonye. Waramaramaje mu mahanga. Uramaramaje muri kibo gisagara. Ndamaramara yewe. Jenzi ko yangora yakize n'ubundi urakira. Umugabo wawe neza kirukanwa. Agataha ku gatumba. None atasho gatumba nica. Ko ibyo wakoze wewe? Nakoze ibiki je? Jewe nakoze ibiki? Subiri. Eka ndasubira. Eka mbabarira. Fati inzira usubira inyuma. Ninja hehe. Iyo uvuye wewe
Jaje kuba amakuru meza y'imbaho. Jewe sinagukeneye mwami wanje urumva umaze gukora ingorane nkazi umaze kuzana ububi nkaburyo Ingorane zahe? ugatuma umugabo wawe yirukanwa mu kazi aratashe muhira agiye gupfa nabi wewe none wowe ngaho ukora warase ko mujana uja gukora iki ngaha warase kujana umugabo wawe yaraje kumbarira wewe warase ko mujana niwo mugabo yankwereye niwe nzi none wewe waraze kujana n'umugabo wawe muhira none usigara muri gisagara uko urakora iki wewe muri gisagara Ujya mugabo mu bintu wezi. aho namubiri umuntu wese umwana wanje mu bana None ari umwana wawe ikibazo kiri. ni umwana wanje kandi Wewe ndamukunda kumufata ari umwana wawe kuri nyene si uko. Mugabo jewe rero uri musaza wanje ho bigeze. sa ni musaza Warose undi mukwe inde azohora aza kurihira ino nzu. mani umwana wanje yarahirishe Rugindagara ubuzorya umukeke. nta Ikibazo kiri. sindabikeneye umwana wanje yarandihiye inzu umwana wanje yarandugikiye amafaranga muri telefone ariyo nzoza ndarya umwana wanje ntacyo atankoreye ibyo bishwima ibyo binyawanga wagiye kujamwo jana n'ibyo binyawanga byawe je ntabyo nkeneye kandi umbire mu rugo Uri hari wasiza kuroze kwe. Ujya Nani jana mama wanje nawe. rujya rucuga umugabo akuzanira amajambo yaragukeneye Urupfu rwawe rupfuka nyene rwapfera ukagenda. nurya Urupfu nuragorotse rukagorota rukagenda ubu hasigaye bazima bapfi baragiye. sinanabikubwiye ko ujya mu vuba arico kurondera Umweho yaragiye uko vyumva ubu hasigaye muzima. Ubu hasigaye kiyago ni wanyagisha kanyagisha agafata yaze nyagufata yaze yagiki ko yaga kabi gasohoka muri kajya kayukiwe wewe kweri uyu mugabo yarayagiye. Imana yoba akagwayo nyira akagwayo. Mana ndabona amapolitike yagusizemwo Agwayo. Yagusiga igiturire k'amajambo nibiki. atagwayo mbere Imana igiye kumuzana nzomusengera je senga Imana Ariko yiwe abantu bahendwa n'utujambo two ngaha. nzomusengera Mama mdogo wanje. Yo. Unamusi neza nagutuka neza nkakuduza no hejuru y'amaparafu. None kubwicubahiro by'ukuri mama mdogo wanje. Ndagusoneye. Nari Mana nzi. kwera utumva sinzi ndakugenze gute. Nahura ibyo niko nakubwira umenya yuko ujya mugabo atakiva ngo atakigera umva kumubona ujya ninjebecebe nta mugabo arimwo. none abakunzi b'amarongo Amarongo yawe pi. intara yabo Icyamwomoye n'uburahe bwiwe nta marongo jene ndiko wewe ndakubwira. nindi ndiko nabikubwira uno munsi Eh? ejo ni ntakubona uri kuramaramara Mana. uvuvuta usanga Naramaramaye narahejeje. ndagusaba iki Namaramaye igihe agenda kugenda kuri uriya mugore wa bosi wiwe. Ubu jewe ntaco nkimaramara. Naramaramaye byararangiye. Ubu jewe ntaco nkimaramara. Ari kumaramara nari naramaramaye. Ubu Imana yaranyabitse izo bari barankuye. Imana irazinyambika impere zundi mugabo runtu. Umugabo nyamugabo atari babagabo bagenda barahinahina ufise umugabo w'ukuri. ubu kiyago no mugabo ufuse Ugani wafise kandi uramwemera numukwe wawe bira mu rugo ndakwiyambuye naho umushira ntajo honyera muri rugo kujyanye n'ijyanye imipango y'Imana ah ujya niwe mukwe wawe ugomba kumwemera ukamukaribisha neza Fata inzira. ukamutekera Sohokera. ujya ugomba kumwe utaza kuri mama mdogo wanje uramusinari kukwereka neza ko ariyo wankuye ivatu ukarikurayo none kubera rero uri mama mdogo wanje ariko ndambaye ibara mu cyubahiro cyawe sohoka sohoka uga nk'imana kumukora undi mukeke ntabara usohoke ndagusabye nakuvunagura jana niwo kiyago yawe nakuvunagura mana bwanke bwawe bwasanze none kubera ubutama urakoze uraza umvune fata inzira n'ahandi ho nkaba nari kugana ndabika gusanzuye ngo kiyago nari kukumanyagura kiyago ugera muko bagomba kumwubahiriza niwo mugabo ufite ndakubwiye wese nk'Imana kiyago uzopfana na kiyago imvana hehe uzojya amabyi tuzosaza tutarabudzukuru nabuzukuru ndakubwiye ni wowe na kiyago saze je nawe uzojya amabyi abuzukuru nabuzukuruza jana na kiyago wawe ayo mafite azojya inyo sinze namubona hano wiko byumva sinze namubona ujya niwe muko wawe Agenda, ugomba kumwemera wamwemera fata utamwemera inzira utamwanka genda ujya ni muko wawe nta wundi uzoronka nawe nkeneye ujya nyene Nzopfa uriya nawe rekana n'uriya nzopfa naronse uriya umukwe niwe hehe ku gatumba ujya n'umukwe agenda ronde ba pelagiya nagenda ronde wowe Victorina yo muzopfa gutya mwe na kiyago wawe ntacyo muzopfa mushitseko mwende kandi wowe wa mwana wase kumva ewe ibyo ugira inzigo y'akazikira Ntagirwa. umukecuru ukagira inzigo y'akazikira nyamba usigaye ucisha nawe uri umurozi abarozi nibo bategera bababarira ubabarira narakubwiye wowe ibyo utazi ukazikira nakurenze nzoroga ntaco none kutangiye kumviriza ibyo bariya barozi ahubwo fata inzira ugende sinkero ewe aka kantu genda hariya kanini undi bakomeye etaje y'iwanje urabona uzaze